Mu gihe Burundi n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda bakomeje kugenda bararabana ayingwe guhera umwaka uheze w'2024 gushika no muri twotanguye 2025 ubutegetsi bw'u Burundi bwongeye gukomeza kwikoma igihugu c'ubanyi c'u Rwanda bakomeza kubwagiriza by'umwihariko gukomeza gukorana n'imihari itandukanye ifise intumbero yo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi hakomeje harasohoka ivyegeranyo bigiye bitandukanye byibasira igihugu c'u Burundi mu gihe byerekana yuko Uburundi bukomeje kugenda barakorakorana n'imihari igitandukanye irimo iyagize uruhare mu nyabwoko byabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 bwibasiriye abo mu bwoko bw'abatutsi nk'uko byoma bigaragara. Amakuru avuga yuko by'umwihariko Uburundi bukomeje kugenda barakorakorana na FDLR umuhari usanzwe urakoreranga mu gihugu c'u Burundi ugakorera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko amakuru yoma aradushikira canke aradusomera. Mu misi iheze rero nibwo umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Valentin Ndayishimiye yabajijwe n'umwe mwari mwitabiriye ikiganiro n'abamenyesha makuru aramubaza by'umwihariko icyo yosigura ku bigendanye n'uburyo Burundi bukomeza kugenda bwagirizwa gukorakorana n'imihari itandukanye cane igwanya ubutegetsi bw'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Valentin Ndayishimiye yarongeye kumvikana yikoma u Rwanda avuga yuko rero by'umwihariko gushinza Uburundi gukorana n'imihari igitandukanye irimo nka FDLR by'umwihariko ari nko kwibasira Uburundi ndetse by'umwihariko no gutuka Uburundi nk'uko byoma bigaragara. Uburundi rero by'umwihariko bwarongeye bwarateye icuhagiro FDLR busaba igihugu c'ubanyi c'u Rwanda kutibaza rero ku bufatanye basanzwe bafitanye. Ubufatanye bw'u Burundi buramaze igihe kirekire cyane n'umuhari wa FDLR ndetse gushika ubu ngubu no ku gihugu c'ubanyi ca Kongo rero by'umwihariko nacyo kirakomeje kugenda kifatikanya n'imihari itandukanye irimo nka FDLR imihari yose isanzwe ifise intumbero yo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda nk'uko amakuru yoma aradushikira. Ibi nivyo byatumye rero igihugu c'u Rwanda gifata ingingo ikomakomeye cyane yo gucungera by'umwihariko imipaka ndetse no gushyiraho ingamba z'ubwirinzi ziremereye cyane zishobora gukomeza gutuma rero by'umwihariko ibihugu bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yoma aradusomera canke amakuru akomeza kugenda tugeraho mu rwego kugira ngo abazoturuka by'umwihariko muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye baza guhungabanya umutekano w'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda by'umwihariko batabasha kuba bo kwinjira muri icyo gihugu uko biboneye cyane. Ikaze muri uno mwanya turabira hamwe ku makuru akomeje kugenda aravugwa cane amakuru yihuta aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Umunyamabanga mukuru rero w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi uzwi nka CNDD-FDD by'umwihariko akaba ari Reveriyano Ndikuriyo by'umwihariko akaba yaragaragaje yuko leta y'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda idakwiye kwibaza ku bufatanye ingabo z'igihugu cabo rero kiriko kirashinzwa kugirana n'umuhari w'iterabwoba wa FDLR usanzwe urakorera ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abango bakora komeje kugenda barafatikanya mu rugamba ruremereye cyane rwo kugerageza guhangana n'umuhari wa M23 usanzwe warigaruriye ibice bigiye bitandukanye nga ku butaka bwa Kongo, aho kandi n'amakuru akomeza kugenda aradusomera avuga yuko rero ingwano zimaze imisi ziriko ziraba zasize umuhari wa M23 umaze kwigarurira centre ya Masisi nk'uko amakuru yoma aradusomira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira. No rugamba ruremereye cyane rukomeje kugenda ruratuma ingabo zo kwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arongoye Kongo nabo basanzwe barafatikanya bakomeje kugenda barakugwa n'isoni, aho by'umwihariko bakomeje kugenda bagogwa no gukora defense y'ingabo za M23 zirongoye na General Sultan Makenga nk'uko amakuru yoma aradusomira. Ibi bibaye mu gihe rero by'umwihariko haherutse gushigwa amakuru rero ahagaragara yemeza ko ingabo za M23 zikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo ziranire amahoro ngako butaka bwa Kongo. Kaze kuri mwese mutwumviriza murereye hose mu bice bigiye bitandukanye, kaze kuri mwe mwumviriza amakuru ngo kuri no mbonesha kure yacu ana yanyu Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi amakuru agezweho by'umwihariko agaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze by'umwihariko kuri mwe mwese by'umwihariko abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu bice bigiye bitandukanye
abari by'umwihariko abari ku mugwa mukuru wa politike Igitega, mwese ndabahaye ikaze, mwese abari mu karere k'ibiyaga binini mwese ndabahaye ikaze, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, nimba rwambere shite ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Kaze kuri mwese, tuyatangurire mu Burundi. Haramaze imisi haravugwa byinshi bigiye bitandukanye kubigendanye n'ubufatanye hagati by'umwihariko y'umuhari cyane cyane umuhari wa FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi, nk'uko amakuru yoma aradushikira nyuma y'urugamba rumaze imisi ruriko rurabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nk'uko bikomeje kugenda biradushikira, amakuru aravuga yuko ingabo z'u Burundi zikomeze kwifatikanya na FDLR nk'uko byoma bigaragara. Mu misi heze nibwo by'umwihariko twagarutse ku kiganiro n'abamenyesha makuru, rero umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi yakoranye nyene n'abamenyesha makuru ngaha mu Burundi, yarabajijwe kubigendanye n'ibikomeje kugenda birashinzwa ingabo z'u Burundi gukorana na FDLR, asigura yuko rero kuvuga yuko ingabo z'u Burundi zikorana na FDLR ari igitutsi, nyamara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harakomeje kugenda haravugwa ubufatanye hagati y'impande zombi, nk'uko amakuru yoma aradushikira canke aradusomera. Mu vyama biragaragara canke biravugwa nuko ingabo z'u Burundi ziriko zirafatikanya n'iza Kongo ndetse n'abandi basanzwe bagiye batandukanye babarizwa mu mihari itandukanye mu rugamba rwo guhangana n'umuhari wa M23. Kugeza ubu Burundi bwongeye by'umwihariko gushimangira yuko igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda kidakwiye by'umwihariko kwibaza canke se by'umwihariko kwibaza kuri byinshi kubigendanye n'imikorere canke imikoranire hagati y'izo mpande zombi. Umunyamabanga mukuru rero w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi nga mu Burundi, Nyiriteka Reverien Ndikuriyo rero yaragaragaje ko leta y'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda idakwiriye kwibaza ku bufatanye ingabo z'igihugu cabo by'umwihariko ziriho zirashinzwa kugirana n'umuhari w'abaterabwoba wa FDLR usanzwe urakorera nga mu Burundi mu ishamba rya Kibira, ndetse by'umwihariko ukaba usanzwe uranakorera mu mashamba ya Kongo ku butaka nyine bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyarabereye mu ntara ya Makamba hari ku igenekerezo rya 3 kwezi kwa mbere 2024, Reverien Ndikuriyo rero akaba by'umwihariko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yarasabwe n'umumenyesha makuru rero kuvuga ku mpungenge igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda cyagaragaje mu gihe rero ubufatanye bwoshobora kuba bwokomeza, nk'uko amakuru yo maradushikira. Uyu mumenyesha makuru yarashingiraga by'umwihariko ku butumwa rero bwa minisitiri by'umwihariko mu byajejwe harimo n'imigenderanire mpuzamakungu by'umwihariko n'ubutwererano nyine Olivier Nduhungirehe by'umwihariko ku gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda, wagaragaje ko igihugu cy'u Burundi cyangwa Burundi budakwiriye rero gukorana n'uyu muhari w'abajenosideri, cyane ko rero ufise umugambi wo guhungabanya umutekano muri icyo gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda. Ubufatanye bw'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR by'umwihariko ntabwo bwavuzwe n'u Rwanda gusa rero, kuko rero bunagaragazwa muri raporo y'itohoza impuguke z'umuryango w'abibumbye zakoreye muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, zagaragaje ko by'umwihariko rero by'umwihariko byifatanya mu kurwanya umuhari wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru yoma aradusumira. Reverien Ndikuriyo rero by'umwihariko yarageze ati none u Rwanda by'umwihariko ibya Kongo rubijyamo gute? Kongo n'u Burundi rero turafise umubano wo gufashanya mu bya gisoda by'umwihariko none u Rwanda rurabijyamo gute? Mbese rero iyo mihari by'umwihariko bashinza genocide ahashize imyaka yarugwa muri 30, abasirikare b'u Rwanda bajya muri Kongo kuyigwanya, niba rero by'umwihariko batarayimaze n'inkako by'umwihariko n'inkako kajagari nyine baba bateza, nk'uko byoma bigaragara. Aya ni amajambo yaje kugenda atangazwa n'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi nga mu Burundi, Nyiriteka Reverien Ndikuriyo yaje kongera kwikoma igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Umunyamabanga mukuru rero wa CNDD-FDD yarakomeje ati biriya ni ibintu bitwaza, ukomeza wiriza by'umwihariko nta kwiriza, kubera by'umwihariko rero abarundi bafise rero umubano mwiza n'abanyekongo bari gufashanya, none umuntu nafashe rero by'umwihariko undi, none birababaje wababara by'umwihariko kubera ikiko igihugu cabo gifise rero umupaka, ibyo hakujya by'umwihariko babishinzweho iki canga se bakaba bariko barabibazaho iki?
Reverend Ndikuriyo kandi yumve mu majambo yavuzwe n'abarimo rero umuvugizi wa guverinoma ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba minisitiri w'itumatumanako n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya arashimangira ko rero z'umwariko ntabagwanyi ba FDLR bari mu burasazwa bwa RDC nk'uko rero z'umwariko atabirindiro bizwi rero bafise nk'uko bizoma biratangazwa icyakozwe ibisi ko rero z'umwariko abandi bavyumva kuko rero abayobozi bo muri RDC barimo rero minisitiri ubanye n'amahanga w'iki gihugu Treze Kayikwamba rero by'umwariko n'umuvugizi w'ingabo zacyo Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa bageze aho rero bemera ko uyu muhari ubayo kandi ko umaze imyaka myinshi rero urahungabanya umutekano w'abanyekongo nk'uko amakuru yoma aradusumira yarabajijwe inyungu rero ingabo z'u Burundi zikura mu kugwanira murasazwa bwa RDC asubiza ko rero hari inyungu zigaragarira buri wese kandi ko by'umwariko kurwanya imihari irimo rero igwanya ubutegetsi bw'igihugu cabo ikorera muri RDC bifasha rero mu kubungabunga umutekano w'abarundi nk'uko byoma bigaragara. Reverend Ndikuriyo by'umwariko yarakomeje by'umwariko yerekana yuko gufasha kuba rero ingabo z'u Burundi zifatikanya na FDLR atakibazo u Rwanda rwokabaye rubibonamo. U Burundi buzokomeza kugara imipaka rero yabwo n'u Rwanda nk'uko bizoma bigaragara. Reverend Ndikuriyo kandi yaranabwiye abamenyesha makuru ko u Rwanda rwofashije abagerageje gukura canke gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza rubaha icumbi kandi ngo by'umwariko nivyemewe ko rero umusirikare aturotse yakigwa n'ikindi gihugu. Yarasobanuye ko kandi u Burundi bwongeye gufunga imipaka rero yabwo n'u Rwanda muri Mutarama 2024 kandi bwari bwarayifunguye bitewe nuko rero abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bagabye ibitero mu gihugu cabo c'u Burundi. Leta y'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda yaramaganye ibirego by'u Burundi kugufasha abahungabanya umutekano wabwo runasobanura yuko kandi abo rucumbikiye rwabambuye ibigwanisho ubwo rero bagwinjiragamo bajya mu maboko y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rijejwe impunzi HCR nk'uko amakuru yo maradushikira. Reverend Ndikuriyo kandi yaragize ati u Rwanda twarabanye neza by'umwariko hagera igerero muri 2015 rurafasha abagerageje gukuraho rero ubutegetsi bahungirayo by'umwariko kandi abo kandi ari abasirikare busanzwe atamusirikare wambuka umupaka baramufata by'umwariko bagaca baramufunga nk'uko byoma bigaragara. Yaratangaje ko abayobozi by'umwariko muri ibi bihugu bavugana by'umwariko bakanagaragarizanya rero ibikwiriye n'ibidakwiriye kandi ngo mu gihe ibyatumye imipaka rero yugagwa ibyo kemuka izoca irafungurwa. Ati ariko uko rero bizokomeza ntekereza ko atangorane zihari tuvugana tuti rero ikizana by'umwariko ikihindura umunsi byorangiye rero by'umwariko muzobona imipaka yuguruwe bitarangira tugenda buke by'umwariko narabivuze abanyarwanda n'abarundi ntangorane ikibazo ni hagati y'abayobozi babo. Yarabajijwe niba leta y'u Burundi idashobora rero by'umwariko kubabarira aba bantu cane ko rero isanzwe igaragaza ko rero by'umwariko yubaha Imana igira imbabazi asubiza ko rero bitoshoboka kuko ngo hari ubwo rero na gereza zigira rero akamaro nk'uko byoma bigaragara. Yaragize ati burya Imana iragira imbabazi ariko nayo by'umwariko hari igihe ihana. Tujye rero dusoma Bibiliya kuva isi rero iremwa nta mwuzure yateje abantu nta muriro by'umwariko yabatwikishije burya imbabazi zibaho udahannye by'umwariko wojya ubona n'umuntu rero wajya ubona rero n'umuntu by'umwariko ibyukira hariya ngo ashaka gukuraho by'umwariko ubutegetsi wowe umuherero imbunda umuherero brende n'amasasu uyagure rero by'umwariko mu mahera y'abene gihugu ujye gukuraho inzego zabwo nk'uko byoma bigaragara. Reverend Ndikuriyo rero yaratangaje ko mu gihe habagaho by'umwariko igerageza ryo gukura ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza hari abantu bishwe rero bityo ko bagombaga gushakirwa ubutabera. Yaranashimangiye ko rero by'umwariko bagombaga gufungwa kuko rero ngo si na benshi nk'uko byoma bigaragara. Igihugu c'ubanyi c'u Rwanda cyagirizwa rero kugira uruhara mu gucumbikira bamwe rero murakoze ibyo bikorwa. Icyakora igihugu c'u Rwanda gishimangira ko rero abo gifise kiteguye by'umwariko kuzobatanga mu Burundi nk'uko amakuru yoma aradushikira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
amakuru akomeza kugenda aratugeraho by'umwihariko akaba akomeza kugenda yerekana ndetse aranashimangira yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi bakomeza kugenda by'umwihariko bakomeza kugenda berekana ndetse by'umwihariko bakanashimangira ko biteguye kuzokora ibishoboka byose kugira by'umwihariko bace barahangana n'ibyo bibazo muri rusange. Leta y'u Burundi n'igihugu c'abanyu c'u Rwanda byarakomeje kurabana ayingwe mu gihe by'umwihariko Burundi bwokomezaga no kugara imipaka guhera mu ntango za 2024 nk'uko amakuru yoma aradusomira. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kongera kugara imipaka mu gihe by'umwihariko mu Burundi hongeraga kwibonekeza ibitero by'umuhari wa Reditabara, umuhari wa Robert b'Abarundi usanzwe urakorera nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho rero akaba akomeza kugenda ashimangira by'umwihariko akaba by'umwihariko anagaragaza neza yuko ngaha by'umwihariko ibihugu byombi bishobora kuzokomeza kurabana ayingwe mu gihe by'umwihariko u Rwanda rwo gwashimangiye ndetse by'umwihariko rukanagaragaza ko gwiteguye kuzobarekura ariko rukaba rwarasabye yuko ari ibintu byoca mu mucyo ndetse no mu nzira nziza muri rusange. Tugaruke ku rugamba rukomeje kugenda rurabera nga mu gihugu c'abanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 by'umwihariko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane rero Mutarama 2024 warafashe santere y'ubucuruzi ya Masisi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. M23 yarafashe iyi centre mu nyuma y'ingwano ikomeye cyane yayihanganishije n'ihuriro ry'ingabo za leta za RDC mu nkengero mu gitondo cy'uyu munsi nk'uko byoma bigaragara. Mbere yuko iyi centre ifatwa rero Depite Arigisi Bahunga uhagarariye by'umwihariko Masisi mu nteko ishinga amateka y'intara Kivu y'Amajyaruguru yaratangaje ko rero ingwano yatumye abanyagihugu benshi bagama rero bahunga ku buryo buremereye cyane. Yaragize ati FARDC ndetse n'abazarendo bari muri Rushebere mu birometero 6 uvuye muri centre ya Masisi. Abatuye muri centre ya Masisi, Rushebere ndetse no mu bice bihana urubibi barahunze berekeza ahantu hagiye hatandukanye haca nkatekanye. M23 kandi yarafashe centre by'umwihariko ya Masisi mu nyuma yaho kuri igenekerezo rya 3 Mutarama 2025 ifashirira agace ka Katare by'umwihariko kafatwaga nk'ibirindiro bikomakomeye cyane by'umwari w'iterabwoba wa FDLR. Intera by'umwihariko iri hagati y'ibi bice byombi rero by'umwihariko ni birometero biharurwa mu 10 nk'uko amakuru yoma aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. M23 irakomeje kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda abigaragara ndetse gushika ubu ngubu by'umwihariko impande zombi zikomeje kugenda zirahangana. Ibibaye mu gihe ubutegetsi bwa Kongo burongoye na President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bumaze igihe bugaragaza ko butazigera na rimwe rero buraganira n'umuhari wa M23 bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko by'umwihariko ari umuhari ukomeje kugenda urateza umutekano muke ngaha mu gihugu ca Kongo. Icyakora kandi abategetsi b'iki gihugu ntibagimunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko abo baba bafise ababashyigikiye, akaba ariyo mpamvu nabo bakomeje kugenda barakora ibishoboka byose cyangwa bakomeje kugenda barakora iyo bwabaga. Bwana Tshisekedi n'abandi bategetsi bagiye batandukanye by'umwihariko baragaragaje ko badateze kuzaganira by'umwihariko n'uyu muhari mu gihe uyu muhari uvuga ko wifuza yuko abo bombi bogirana ibiganiro. Kugeza ubu amakuru yihuta adafite ivumba akomeza kugenda aratugeraho akaba ashimangira ko urugamba rukomeje gukomera. Icakora leta ya Kongo by'umwihariko n'ubwo ikomeje kugaragaza intege nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba bashimangira ko ikibazo kizokemuka binyuze n'ubundi mu nzira z'ingwano. Bashimire twongere gusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho akomeje kugenda aravugwa.